utanga umutahe wose ukenewe, ntutandukane na mwene data. Utanga umutahe wose ukenewe, ucudike n'Imana n'abana bayo. Amen. Ngo wavyawe n'uwo muvyeyi wese, ngo akunda n'abavyawe n'uyo muvyeyi. Eko muri Yohana handitse, urukundo rurihangana, urukundo ntirugira ishari, ruhanganira byose, rugira neza, ntirwiciraho, ntiruhutikiranya kwegurira urubanza ku muntu, ahubwo ruramuburanira kandi rukamufasha kuva mu rubanza no mu bimutsinda. Urukundo rurakomeye. Ya kabiri nabiri yonyene, iri jambo rivuga ngo ntimusige ku rugamba utarakondoka, mumuzane. Ntimusige ku rugamba utarakondoka. Iryo jambo gutondoka nari ndarizi ku giti, nari ndarizi ku ishami. Ntimusige ku rugamba utarakondoka, mumuzane. Abari n'amatwi ibumva ico mwe mabwira ishengero ry'Imana. Amen. Ubu Kristo nta buri hatarukundo. Aho ndero ndiko ndavuga ari jewe. Ubu Kristo nta buriho atarukundo. Ikintu cyatumye Yesu aja ku musaraba n'urukundo yadukunze. Nubwo yagukunze, nubwo yankunze. Donc, pas de christianisme sans amour. Kandi urwo rukundo si rwa rundi rw'umuntu akunda umuntu kubera afise igikundiro. Si rwa rundi rwo gusempatiza. Si rwa rundi kubera kuryohera gaca umukunda. Yesu ntiyadukunze kubera tumuryohera. Ibyo twarimwo byari bibi cyane, nta gikundiro twari dufise. Umwana w'icangazi nta kintu yari afise cyo tuma se amugumbira. Urukundo, ariko urukundo rwaratumye se amugumbira. Kandi ubwo nyene Pete rya mbere rya Yohani 3:16, ko Imana yadukunze natwe dukwiye gukundana. Kandi ntidukwiye gukundana urundi rukundo rutari urw'Imana. Ubwo rw'Imana nibwo natwe dukwiye gukundana. Amen. Yesu ashimwe. Kumbure hari amatwi acavuga ati bambwirire pasi, bambwirire. Urazi ngene bambwirire, bahebe bahindukire bandabe. Bambwirire, urazi ngene sha ibintu byabo ntubazi base. Ndabakubwiriye mpereye kuri wewe. Dukomere Imana amashyi yo kubyakira no kubigenderamo, ubwo ngo abumva iby'iryo jambo bakarikora, abo ngo nibo bameze nk'umuntu w'umunyabwenge. Amen. Ngo atarababyumva gusa bibesha, ngo abo bo bameze nk'umuntu yiraba mu cirore ngo gaca yibagira uko asa. Ababyumva ntibabigenderemo. Rero ndabakubaririye n'ukuri, kandi nimero ya mbere ni wewe. Abavyakiriye Imana ishimwe, badukomere Imana amashyi y'urukundo. Nuko Covid yateye twaca duhaguruka tukagumbirana, ariko ntabwo uri hafi yawe umubwira uti ndagukunda mu izina rya Yesu, kandi ndagukunze mu izina ry'abandi bose tuvukana. Sindinze kuraba ibyakubaye ko ndagukunda kuko Yesu yagukunze. Turahagurutse, turakundanye, turagumbiranye mu izina. Amen. Uri umutahi mukuru w'urukundo rwacu. Shimwe n'iryawe n'ibihe byose.